ukoresha indimu itarasha, indimu ikiri nshasha. Nongeye kubaramutsa, Shalom mumeze neza, natwe turaho. Hama uyu munsi nashatse turabire hamwe uburyo abantu bafite ikibazo cyo kugabanya inda. Yes, ni ikibazo. Hari abantu bo bumva ko inda, babona ko inda nyene boyigabanya. Ndaza abamama baca banyumva vuba, hari n'abapapa nyene bumva ko inda yagabanuka. Rero uyu munsi nashatse kubereka ikintu ukora kugira ngo inda ibashe kugabanuka, utarinze kuvuga ngo urasigaho ibintu uragira gute. Hama aha murabona nabazaniye umuceri, uyu muceri dusanzwe dufungura mwese murawuzi. Ego, aha hari n'indimu, ukoresha indimu itarasha, indimu ikiri nshasha itarahindura kureri inyuma. Murabona na iyi ni itasi, ufata igice k'itasi cy'umuceri tubashe kuba twawushiramo. Ngendagira igice, nshyireho akandi gake kugira ngo igice gikwire. Yego, aha nagize igice k'itasi. Yego, hama ugaca ushyiramo amazi ashushe, urawoza neza ugasa nk'uwumuka, ukabona kuwukoresha. Murazi ukuntu umuceri bayitegura, aho bayanikira bisaba ko ubanza nawe ukawoza neza, nta guca winika mu mazi utabanje kuwoza. Urawoza neza, ukawutegura neza, ukawutoramo amabuye, ibintu byose kugira ngo bibashe kugenda neza. Kuko turapima n'igice, turapima igice cy'itasi nyene cy'amazi ashushe, amazi ashushe. Turagira igice, murabona ko aya mazi arashushe. Hama ushyiremo wa muceri twapimye igice cy'itasi, urashira muri ya mazi, ugashyiramo porepore. Ego, hama wa muceri wacu twamaze kuwushyiramo, urindira nk'iminota 30. Umaze kurinda iminota 30, ugaca ufata ya ndimu yawe ukayikata neza, yogeje isa neza, indimu itarahishira igifise ji. Yego, ukayifata neza ugakanyiramo. Naho utu tubuto twayo twajyamo nta na kimwe, tunatwo nta na kimwe rwose, ntacyo dutwaye. Ukanyiramo amazi, ariko ukanyiramo igice cy'indimu, apana indimu yose. Ugakanyiramo, umaze kubikanya neza, urabifata ukabimenyera mu kantu gasa neza, ubundi ukihereza ayo mazi. Aya mazi uyanywa habura n'indi minota 30 ngo ufungure. Ntago uyanywa ngo uce ufungura, ariko biba byiza cyane iyo uyanyweye nko mu gatondo, ugaca ubitegura mu gatondo ugaca uyanywa habura nk'iminota 30 ngo ufungure. Nuko ukabyihereza, ukarindira iminota 30 mbere yuko ushyiramo ikindi kintu mu nda. Wowe uzombarira nubikora ikiringo cy'iminsi 7, uzoba ubona ko byatanguye guhinduka ku nda, amagrese atanguye kubaho mu nda nyine. Kandi ikindi, uyu muti nawo utuma bajya abantu baguma buzuye inda, bica bihera bya kuntu guma wumva mu nda huzuye, kandi ugaca ugira na apeti mu nyuma. Hama ugaca wihereza. Bose ibi ni ibintu Imana yaremye kandi bitugira neza amagara yacu, ugasanga mu nda habaye neza, kandi nta zindi ngaruka. Sijya miti tugura mu mafarumasi, ugende ugura umuti wihereze mu nyuma bigira amaefe. Uyu muti ndakubariye nta efe ufise. Murana ni ibintu byose dusanzwe dufungura, indimu turayifungura, umuceri turawufungura, ni ibintu dusanzwe dufungura tukihereza.
hama iyi video ubonye ikuryoheye ucugira subscribe ugaha n'abandi. Icyo kibazo abantu benshi baragifise, usanga nyine avuga ati genda yanje ukuntu ingana numva menga igabanutse uzogenda neza. Rero abantu gerageze kubaha iyi video ubereke uburyo bokoresha inda iragabanuka neza, ugasanga byagenze neza kandi ugasanga no mu mubiri urafungura neza, ugasanga mbega umeze neza. Mwibuke kugira subscribe na commentaire, ndakeneye commentaire mumbarire uko byagenze mumaze kubikora, mu bihanahane. Hama tukomeze, ufise n'ikindi kibazo mu mubiri cyo byandika muri commentaire, jewe nkazokubarira uburyo bigenda.